Mwaramutse uno munsi nazindutse nja kuri X numva abantu bariko baravuga bavuga yuko ngo hariho ngo abantu ba diaspora bo muri Canada ngo banditse ikete nuvuga nko kwitwarira Pamela no murundi kazi nibaza ko afise nationalité canadienne ashobora kuba aronse muri iyi minsi yavuba kumbure uno mwaka hanyuma yideklare yavuze ko ngo agiye ku rugamba muri Congo ku ruhande rwa Rabara kuba batamenye iyo nkuru. Alors ngiye gusoma iri kete ntabwo nshigikiye Pamela ntabwo ngwanya Pamela ntabwo nshigikiye iyi community yabandikiye ntabwo ngwanya iyo community yabandikiye abantu nabonye basinye nta nabonzi Pamela ntabonzi usiye ko ndamumva ari kuvuga nyene nka mangetengete yes yitibwa mangetengete ngaha kuri X ariko sino nja kurisoma ko ndaryumva mugabo hagize akantu novuga kanjemo ndashobora kugira commentaire mugabo ntabwo nshigikiye uruhande canke ruriya d'ores et déjà reka ariko tubisome. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Bo nkuko mubibona ikete rivuga ko rivuye hehe. Ikete rivuga ngo Communauté Burundaise du Canada CBCA Inc. Bo twibukanya kandi ko mu bihugu vyinshi usanga hari amakommunauté mvuga umwe abiri ari parallele harimo bamwe novuga ko ari bajya bitango ni diaspora idasinzira bo kwa Samuel bashigikiye abadede hari nabandi batari ku ruhande rwa dede. Sinzi rero iyi iko abo bo kwa Samuel cyangwa ari ku ruhande cyangwa ari nande makommunauté yoganije d'une manière ou d'une autre ico ntaco nzi ntaco naje gutohoza kuko évidemment nshaka nkoresha neutralité mu gusoma rino kete. Baravuga numéro d'enregistrement bon mu Faransa bafise ukuntu bari très formel baravuga adresse yabo kumbure niyo office yabo canke umwe mu bantu bakoresha adresse yiwe peu importe zigomba kumudoxinga nubwo iri communiquer kumbure nibaza ari public avuga ngo communauté de la CBCA twibukana ko bita Communauté Burundaise du Canada hanyuma relatif à la récente sortie médiatique de Madame Pamela Kazekare, citoyenne canado-burundaise et membre du groupe armé Rabara. Bon urumva ko bijanye na sortie médiatique sinibuka burya Pamela yaravuze nyene kuri media iri officiel nabonye ubuntu bw'ubu clip buterateneje hamwe mugabo voilà byasose muri media ndumva ko cyo bitwarira bandikiye excellence monsieur le premier ministre du Canada donc umushikiranganje wa mbere muri Canada bandikiye excellence monsieur le président de la République du Burundi donc uwo bita Neva mu Burundi n'ayandi matazira ntashaka kuvuga kumvo zicubahiro tumuha bandikiye president en exercice de l'Union africaine bon on Neva nyene hanyuma bandikiye excellence Antonio Guterres secrétaire général de l'ONU. Oh wow abarundi bari seriye abandi bakunda bari seriye Guterres je parie ko atamanya afise gusoma uburofa nk'ubu. I'm sorry bantu b'Imana oni organisation ni cyane bafise ibintu bikomakomeye kumbure nda jumping at the guns mugabo urabona ijya ntambara yo muri Iraq ubukene hirya no hino intambara muri za Somalia ibihugu b'intambara mfe tugiye kuraba ni byinshi cyane mumenga nk'uga naho kuri Google urabe ibihugu biri mu ntambara iri ishushe ntabwo umudame akora muramukuje Pamela kwere mugomba onija kuzuminga ku mudame umwe I don't know. La communauté burundaise du Canada, la CBCA, en sigle, vient d'apprendre avec stupéfaction la sortie médiatique de Madame Pamela Kazekare. Ni ukuvuga ngo nubumvise ngo n'ibitangaro byinshi cyane baratangara. Umukanadienne yavuka mu Burundi yemeza yuko yiyunze n'umuhari w'aba terroriste bwita guki. Inkozi z'ikibi bita Rabara iterabwoba yes. Na cyane ko yiyemeje mu rugamba rw'igwanisho rugomba guhekura canke kushira abarundi mu kigandaro encore une fois de plus que les pays de la région de Grand Lac des Africains en général et le Burundi en particulier. Donc ko batera gutera ikigandaro ku barundi no ku muri region mu karere k'ibiyaga bigari. Pour rappel tubibukije bon sinzi ushaka kwibutsa naza ko Neva gusa ntabwo bibukije ntabyo bari bazi Rabara est un groupe terroriste burundais né au Rwanda et entretenu à tous égards par le Rwanda. Ati twibukije yuko Rabara ari umuhari w'inkozi z'ikibi canke w'iterabwoba w'abarundi
wavukiye mu Rwanda kandi ufashwa n'u Rwanda mu nzira zose. Uwo muhari ukozwe na cyane n'abakubise coup d'etat of the putschiste kumbure mu gifaransa de putschiste, coup d'etat ya itashobotse ku 13 z'ukwa kane muri 2015 mu Burundi, kandi ikongera ikarondera abanywanyi canke abaja kugwana mu makambi y'impunzi z'abarundi réfugiés aussi ko bagiye akisa kuri réfugiés z'abarundi dans tous les cas bari mu Rwanda n'aba diaspora b'abarundi ko barondera abanywanyi. Bavuga ko uwo muhari ufise icicaro caco muri Est du Congo, muri Congo y'uburengerazuba, I don't know. Bon, ce mouvement est reconnu pour de nombreux actes de terrorisme. Uwo muhari kandi usanzwe uzwi, ndiko nasomera abatavuga gifaransa nubwo naje atari cinshi, bavuga ko umuhari usanzwe uzwi ku bikorwa vy'iterabwoba ukora mu makomunite y'abakongole, donc y'abanyakongo bari muri Sud Kivu, hamwe n'ibitero vy'ubwicanyi vyakorewe kenshi i Bujumbura bisubiriza muri 2015. Ati sur la croix discours du président de la République du Burundi, ati dukurikije ivyo ijambo ry'umukuru w'igihugu w'u Burundi yavuze, son excellence nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, u Rwanda rufise umugambi wo gutera u Burundi bukurikije gufata mu mugongo uwo muhari Rede Tabara. Niyo modus operandi, donc ni nawo mukenyuro u Rwanda rukoresha kugira ngo ruvamiye canke envahir Congo rucishije mu muhari wa AFC M23. Il est évident que si rien n'est fait, toute la région des Grands Lacs africains sera sérieusement affectée. Ati biraneka yuko atagikozwe mu karere kose k'ibiyaga bigari hashobora kuba ingaruka bishobora kubakorako. Bo d'ores et déjà je nuvuga ko mbonye ntabwo bazumeze muri Pamela, so qui est bien gufokasinga ku mudame nka Pamela mu bisanzwe yo menga igihugu cyacyo kirisuzuguza n'umuntu umwe ajoininze groupe armé. Encore une fois uje kuri Google ama groupe armé hari zirahari nyinshi cyane no mu bihugu nuvuga biri plus ou moins pacifique nko muri Philippines nk'akarorero, ni igihugu toga ko kirimo intambara mugabo ama groupe za MILF za NPA zimaze imyaka zigwana zireberiyo cyane muri Sud au niveau Mindanao, ariko no mu cyo vya Visayas abantu barahari. Abakuru bayo mareberiyo bari muri Europe nyene bidagadagira tokome abakuru ba Kratasi bamwe bandi ho bavugira CNDD navugira Parapeutu wasanga bibereye Burayi. Si ikintu très grave, c'est pas trop grave ko umuntu aja ku rugamba avuye Burayi, nkuko ndabwira hari amagroupe arme menshi cyane. Nizo groupe z'abateroriste kwanza harimo abantu bahora bazijoininga izo za ISIS ziri muri za Middle East n'ahandi. Ntabwo ibihugu bimera umushatsi, ibihugu bidemokratike bicunga mu gihugu cyako atanko ugarukana n'amabombe mugabe y'abantu baje birabaraba. Nagenda komeje kandi nkuko navuze ko hari amagroupe arme ari mu bihugu vyinshi cyane, mu Buhindi un peu partout. Bugi ntambara ntumubwiye ngo mu karere kiwacu gusa, kandi usanga abantu bayisponsoriza benshi bari muri ivyo bihugu by'Uburayi. Amareta yino ntavyitayeho cyane for what. Égard à tout cela, ati vyo rero tubiravye ngazo gusoma yashira hamwe yabo ita CBC ya Inc. irakondana iriyamiriza cyane ibikorwa vyose violence belliqueuse, kuba vyose vy'inguvu canke sepa kandi irivanguye na Pamela n'undi muntu wese afise ama ideologie terroriste. Bon, sinzi ko mwari kumwe au départ, sinimba yari muri kumbenga yari muri association, sinzi ko Pamela muri association, nibaza ngira ngo ko yari muri association ari mu bayigize, hanyuma reka turitandukanje nako kugira ngo biyeze. Birashoboka ntavyo nzi pe ngo navuze jewe iyi CBC yasinoshwa kuyimenya, gusa kumbura nsomye ukuntu ba framinze ya introduction uvuga ko ari bamwe bari ku ruhande rwa DD. Birashoboka canke zivyo, I don't know. Bashaka ko ari abantu bari logique badakunda iyo ideologie ntambara ya terrorisme iri muri region, I don't know. Gusa kwidesolidariza no muntu nuko mwari musanze muri solidaire, niko novuga nkuko no kwanengo je ndi desolidarije na Al-Shabaab kuko turi solidaire, I don't know. Canke dukora ikintu hamwe. Po ya kabiri iyo CBC Inc.
se joint à la position officielle du ministère des Affaires étrangères. Ndabibutsa kumbura ngo mwabonye uwo ministère Edouard Bizimana nawe nyene yaranditse cyane yidogera ko hari umusitwaye w'umukanadienne canadienne yagiye kugwana yuko donc ama ambassade cyangwa aba diplomate bashigikiye ivyo bintu abagabishije. Alors, dans son communiqué du 15 avril 2026, déplore le comportement de certains citoyens. C'est ça, donc, citoyens canadiens d'origine burundaise qui incitent les autres Burundais vivant à l'étranger à la haine et la collecte des cotisations pour appuyer les rebelles burundais auprès de RDC, etc., etc. Donc, yamiriza ukuntu abasitwaye b'abakanadiye mugabo bafise origine mu Burundi babwiriza abandi barundi bari hanze ngo ugwanko no guterera amafaranga amakotisation nterano yo kuja gufasha abo barobere b'abarundi bari muri Congo. Ce qui veut amener les bonnes relations qui existent entre le Burundi et le Canada. Bon, si nous voulons que ministre aza gutera ubwoba abantu abakanadiye, they don't care. Uburundi murashaka muhagarike kugira na Canada ntakibitwayemo. Mugabo nkuremo ayiwanje urumva yuko ministre yidodombeye ngo abarundi bo muri Canada muri ko mukotiza mwongeramwo mugwiza urwanko ngo muje gufasha abantu bo muri Congo. C'est pas ivyo navyo ntavyo nzi. Bon, neza ko Pamela sinzi ko afise indi groupe je mpora numva Pamela wenyene sindiga numva undi mukumbura si yo kuri access y'abantu bari muri Canada atari muri Canada mugabo Pamela numva ari we yarabikazemo cyane. Iyo CBC ya kandi isavye Uburundi qui non seulement la terre natale de Madame Pamela mais aussi qui assure la présidence de l'Union africaine de prendre des dispositions requises pour que s'estompe l'enrôlement dans des groupes rebelles de terroristes. Ngo basavye Uburundi kubera ari bwo Pamela avukamwo akongera Union africaine bokora iki ko Union africaine ngo bafate ingingo zishoboka cyangwa izangombwa kugira ngo hahagarikwe kwinjiza abantu mu magrupe y'abarobe n'abateroriste. Bose numva ko byagomba gusabwa ko Pamela bisa Pamela ngo Burundi buhagarika abarobe ubone n'ubundi bwo bashaka uwoja of course n'ubundi ntibari kumwe. I don't know, sinzi ibintu bari kusaba. CBC kandi isavye la communauté internationale en général et au Canada en particulier de condamner ces actes ignobles, de prendre des mesures adéquates et d'adopter des sanctions sévères contre des groupes terroristes opérant dans l'est de la RDC, dans le raid de Rabara. Et donc, basabye la communauté nationale ko na Canada en particulier kwifata ingingo zishoboka ko bakorofatira amasanction amagroupe y'abateroriste etc etc. Boneza ko raid de Rabara sinzi ko baba baramaze kuyishira ko ico capa cha terroriste atari umugwi ukomeye cyane muri RDC, sinzi kumbure abakwikana geopolitique sino ijya migwi komeye iriko irakora akazi ya FC M23 twirwaneho sindigira numva bavuza abazarendo najya amagrupe yandi y'abamayimayi etc. Nibaza ko iyo migwi ikomakomeye bazi ko iri ku rugamba bahora bayivuga mu maraporo ya ONU bo kwifatira ibihano kenshi na kenshi ntibatarebe ibihano umugwi bafatira ibihano des individus magana baze kumva bafatira ibihano abantu bamwe bari muri muri M23. Je ne sais pas mugabo neza ko leta bara ari groupe ntoyi in the grand scheme of things uravingene situation muri Congo yifashe no muri region kubyo neza ko tanama nini zikunze kubangwa katurangene leta batwoyigenza. Je ne sais pas ese tuko Tabara imeze ukuntu ntabwo uretsivye ntuze Pamela nyene yideclare ntabwo leta baje kumenya ngo ninde uyivugira ninde ugikora neza ko ikora evidence yama kugira ngo banke ko kumbure nk'abayiko bayivugira bari en Europe bahava basanga bafatiwe ibihano bikaca peut-être birimita mu mouvement yabo ibintu nk'ivyo mu marge de manœuvre. Je ne sais pas. La CBCA Inc. demande à l'ONU et à tous les acteurs impliqués dans le processus de paix en RDC de passer à la mise en application sans délai toutes les décisions déjà prises pour freiner les décisions de la région de Grand. ONU MONUSCO mujya muri Kongo imaze imyaka ingahe vayo 40 30 20 antikiranga 20 yose yo MONUSCO. ONU nta basirikare fise itoragura basirikare hirya no hino je nazanyere kubera batafise ntuze commandement B badafise ico baja gushabokora abongera baravuga ngo that's not my monkey not my circus.
not my circus, not my monkey. Ntabwo ari umukino wanje je nta canke I don't have a cock in a fight. Ntabwo mfise canke dog in a fight. Nta kuntu jewe bo abantu benshi bafise abana hanze, nta kuntu hafata umwana wiwawe canke umwana w'umufilipino w'umuhindi ngo gende witega insoro z'abantu zo mu z'aba primitive mu mashamba muri Congo. What for? So on est là qui n'est pas en fait. Anyway, veuillez accepter excellence la séance dans notre plus haute considération. Fait au Canada le 14 août, kumbe hamaze indwi iketeri sohotse. Commissaire général de la GRC, sinzi GRC icarico, donc bamurungikiye copie, kumbe ni groupe régional canadien, c'est pas quelque chose de Canada. Donc, ok, ntabwo ari groupe bien sûr kubera ari A de la G. Anyway, sinzi irikete ko ari ampleur ifite cyane baza ko ari juste kimwe mu en fait tugiye nko muri ONU yaza ko asa makete imiliyoni. Donc wiyumvire nk'abantu akagroupe gatoye ko muri Canada gashobora kwanira kuri Congo, ndaza abanyamurenga afise amakete angana igihumbi, Gatumba, Umenembwe, Sango, Sare Rwanda, abanyarwanda barafise, abakongore nabo uyo ari ba diaspora bariko barandika, abatutsi bariko bandika genocide 94 92, abahutu genocide 72, abatwa tweho twaranizwe. Amakete oni ironka nibaza yuko ahubwo batumariye ibiti nimba baya printinga. So ikinaza ko cyo kijanye hano mu anara podeya kumbure vyaratevye umuntu agaca gifatira ku inote kuri verso. Anyway, le conseil d'administration de la communauté burundaise du Canada. Sinzi je numva ngi ini non événement c'est bituma abantu bari kwayifocusinga ko nta kintu ndumva basavye ibindi atanama muri Canada yokora ngo hari mu Canadien no yagiye ahantu ivyo nta sanse bifise. Nkuko nabivuze nyene ntabwo ari we wa mbere yagiye muri rebellion burya SND FTD kiri muri rebellion bari asantu benshi muri Belgique, SND Belgique, SND France, SND Canada sans doute. Uvugize babo encore nk'ujya je no mundiyo sinumva zimengo yatevye Imana marike mu mwabwa bwayo. Umukuru wayo yari muri donc uwo mugahizi yari muri je crois la Belgique. Karatasi umenga yari muri Norway, sinumva mpinyuza abantu mugize kandi bari dukorerwa bagira amagroupe y'abagwanyi que le gouvernement yitaba terroriste by the way. Anyway, urumva ko donc bikizwe no witwa Martin Babitungimana babitungiye ubusa. Abantu mufisa amazina babitungiye ubusa. Président national Elia Niyibigira, le vice-président et représentant de la région de Gatineau Ottawa. Ok. Hanyuma Pierre Claver niyo nkuru secrétaire et représentant de la région de Québec. Dieudonné Rusage, hari umuze iwacu yitwa Rusage naza ko yashengeye. Trésorier président de la région de Toronto. Hanyuma Léopold Hakizimana président de la région de Montréal. Moïse Mpawenimana Montréal. Moïse Mpawenimana président de la région d'Alberta. Hariya Alberta basamvye bafise petrol oil. Ahubwo no kuvugana Alberta barungikire petrol Uburundi bwana Mpawenimana Moïse muteze imbere abadede biwanyu. Okay, sorry. Anyangane sidukara abadede. Nta bidano ko nakoze mu badede nimbona ko ntibishoboka mfuma ndondera ndavyensera ubwo byogenda gute do. Remi Mitarusuma ntirugufitane Vancouver hamwe South Africa benshi musa Vancouver. Aba Vancouver geno sigabi dodoma ngo isigari Little Indian ngo ni nko mu Buhindi. Maria Benoit Twebukuru conseillère niwe mudame ndibaza wenyine arimwo. Murakwiye kuraba iyi organisation ite très sexiste. Hariko kuba ari nka abagore 5 n'inusu n'abagabo 5 n'inusu, équilibre 50-50. C'est tout le Canada. Canada c'est trop libéral pour ça. Ça c'est inacceptable. Ok. Abantu mutari mu wese ni mu byo ndiko ndavuga ibintu bya sexisme na liberalisme. Anyway, Jean-Claude Mbazumutima conseiller. Mbazumutima ni we Jean-Claude que je connais. Est-ce que tu me connais? Hari umuntu twiganye umenga yitwa Mbazumutima. Mwama yitwa Jean-Claude, I don't know. Peut-être niwe. Hanyuma Zakaria Ninderera conseiller. Hanyuma Davido Niyonsaba. Abantu 11 basinye bashaka n'ama reference ya RFI, ya Google, etc. Donc berekana ingene Pamela
yagiye muri Rede Tabara. Voilà, n'ibindi niyo je numva nta vyinshi bivuga ko kuko ndavuze ngerageje kuba netre. Abanyagihugu mu bihugu biteye imbere barafise uburenganzira bwo kwandika n'importe quoi, bajyanditse neza ntabwo batukanye, bakarungika n'importe où c'est à ces organes-là de répondre ou canke gufata ama action. Mugabo numva ta action à prendre ko ibi bavuze ngo leta kumbuye kuzibira abarobere ntabwo nda kubabwira byo baba babikoze. Kwidesolidariza na Pamela niba mwari kumwe ivyo birumvikana bien sûr. Hanyuma gusaba oni ko cyo yokona communauté nationale za ko muri Congo oni na communauté nationale bayikora ko ivyo bashoboye. Numenga hari ama négociation numvise karabera Genève ou quelque part en Europe, ni wambaza Doha yo yagiye, Washington na Code, Angola, Nairobi, akarere kacu karateye isoni. Anyway, sinumva ikintu iriya rien à voir. Numva ari n'uburenganzira afise nko kwandika ikete nk'aba bafise organisation mu site twasanzwe ndaje no kwandika nkiri. Hanyuma gusa icyo novuga nta suite ni classe sans suite. Bon uja kwempenyuza abeho umwanya hari imyaka 5 azombwira ati rya kete hariho inyishu baronse. Sito nk'inyishu wandikisiza email ukoresheje email ya gmail.com, vyumvikana ko ari umuntu ibereye mu rugo rw'iwe wari gakoresha gmail akoresha mu kuramutsa nyinakuruza wiwe. Ntabwo bari ha valeur, ntabwo uri communauté, ntabwo uri organisation ifise uburemere bwo kuvugana na Guterres. Anyway, ndakora ngo n'urubanza bashingisha nane kuva n'abundi basiga bari litigieuse litigations, mugabo ndo batsambwa ari litige nikete risanzwe. Voilà, ni ico nagira mvuge. Mukanya ndaja gukora live ku ba diaspora. Kino kintu kumbure sinjya kugigaruka ko ntabwo ndi muri ibi bintu kumbure sinjya kugigaruka ko neza ko yoba classe sans suite kuko ni nka non event for all intents and purposes. Sawa, mugira umunsi mwiza. Peace. CBCA, don't shoot the messenger.